iyi deni yo wadushikishije inyuma y'umwana wawe wabyaye Iva uri igikoko cyangwa uri umuntu aba What? Sindiko ndavyumva neza. Muri mu biki? Hajya ngo ni ndaye. uri ndaye nyene uyu muri kumuramuzi Niho bavuze ubwenge bw'abagore bungana ukuna kantu gato cyane. Uritora ukavuga umuntu ngo ni ndaya nta umuzi ndiko ndayinjoye ngana sheri uraje uvuze ibyawe untakarije mood please bureka kwinjirira abantu ndagusaba. mwariko muri enjoyinga Yes of course. je uranzi uri none kuravuga uri kumwe n'umugabo wawe uyu muri kumwe n'umugabo wawe ni fiance impeta wambaye iri ico fise kiruta impeta fise umwana wiwe amaraso yiwe ngo ufise iki kuri gora guhenda ngo murakunda ni ufise iki basi uranzi sinifuza no kukumenya urashobora kwita inda y'umuntu utazi nararyamanye nawe ntibitahuritse kubona umuntu afise umwana afise n'umugore uri ko muragira ibintu nk'ibi eske ndakwitwa iki ko ndi ndaye cyane gose Iva kuva ryari ufise umwana wewe barira kwirirwa unzungurukana hanya kumva ufise umuryango ufise abana n'umugore what oya sindavyumva bimbarire mubwire ntaco yovuga ko nafise nico yovuga yumiwe ndiko ndabaza wewe kuva ryari ufise abana wewe ndiko ndazunguruka nawe wabanye nabuze ico nkora uzi abahungu nase kubera wewe kumva ufise abagore n'abana madamu umbabarire cyane ntavyo narinzi je nawe turahejeje. I'm sorry. ugene wari kurandutisha jewe nyuma y'ikintu cyawe fise amaraso yawe burya nakumvirije amajambo wavuze ni menshi ariko ikosa ntazigera nkora mu buzima sinzihutira kuvuga ahubwo nza kwihutira kumviriza umuntu hama ntebe kurishura sivyo ikintu ukoze ngaha ntuzi agaciro kacu nta nubwo uzi inguvu yacu sindanakimenye burya rero nawe ikintu no kugira mu buzima uzogenderako uzoza uricunga mu majambo uvuga kuko mu majambo uvuga utayacunze neza usanga wakosherejemo kandi atavyuzi ubu isi marayo uramuzi sinifuza no kumenya ni maraya ndabisubiyemo ugasubira kumwita maraya urabona isura yanjye utigeze ubona kuva je nawe tumenyana uwo wisi maraya ntawuzi sawa narakwihanije kenshi umva inyuma nta kintu na kimwe duhuriyeko unyibagire unkure mu mutwe yani n'izina Iva urikure mu mutwe yuko mwigeze no kumenyana kandi no mu uri kuravuga ubikure mu mutwe sinkavuge ngo nciremo kuko fise kimwe mu maraso yawe kukwibagira n'ibiri mu mutwe wanje n'uwo mwana uvuga subi wanje kandi ntumenye ntuze wirirwa unseresa mu buzima bw'iwanje unyiruka inyuma sawa byo kubera byiza ntuzobikomerekeremo je naciye muri byinshi gahe mama abana je nawe tubyarana ndazi neza na neza yuko ujya mwana atari uwanje genda urondere se wiwe Ana, please, ndagusabye ntushirisha abo hejuru nukuri ndagusabye nk'umwanya tuvugana Iva nta kintu cankeneye kumva nzira mu nzira nigiye ndagusabye nukuri please ndagusabye umbabarire beza ndekura habi n'ibintu wabonye hajya sibyo ushaka kuyaga nawe
je nawe turacafise ivyo kuyaga. Ana reka kujana n'ishavu ukuri kuri muri jewe. Umviza wa muhungu ndakubwira ureke guta umwanya inyuma yanje. Urashobora kuja kuyaga wewe n'umugore wawe mukarera irya mwana. Ana nusubira kuvuga uko ndagusabye no kubinda gusana. Ana ivyo nihanganiye ni vyinshi sishobora kwihanganira kurera umwana ntavyare. Uranyumva canke ntunyumva? Ana nyumva kwanza. Nyumva kwanza. Sawa. Nyumva kwanza. Nkora ngaha ndakumva. Sinza kubona ngaha. Be. Wani biki? Wani jama, kwe kutajama. Narukano? Ushaka njyame gute? Ushaka kujama gute? None gitarane gihari. Kuri urambuza amahoro ndiruhiye nshaka kuruhuka. Nawe uri kurankoma. Ivyo bintu wumva je no vyihangana. Ushinda gukumbuye. Urankumbuye? Nkumbuye nturi kurambona. Ivyo bintu bawigirisha nibiki? Je ndarusha. Igikorane canduhije. Nawe uri kurangora umbuza kwiruhukira. Urumva ivyo bintu ari byo? Ubwo urumva ari gusobanura gukwiye bwo kumanga igikorane cyakuruhije. Umva wagiye ukora igikorane bagiye ko ufise n'urugo ugomba kwitaho. Sigikorane gusa. Twa munsi twarusa amafaranga menshi ca 10 cy'amaturo. Naharuye amafaranga ugize naho numva n'ubwenge bwacanganyike. Nawe uri kurandana ibintu nk'ivyo. Ariko shira ubwo ntuzavuni bagiye ko kuri umugabo. Igikorane cyakuruhije gushwa bagiye ko ufise urugo. Byinshi biranduhisha umutwe ahantu numva n'ubwenge bwacanganyike kuri amafaranga menshi yo kushinga. Nawe shira kuruha nyende byumva je please base akanyata. Kwe ushaka shwa n'indi pasteur. Niriwe mu bintu niriwe mu bukozi bw'Imana ariko umvuruzi ndagutabira. Abamarayika bakikuza urugo, abasoda b'ijuru bakikuza urugo, ndasi ikintu cyose kitagenda neza muri rugo, ndase abadayimoni bagendagenda muri runo rugo, ndasi ikintu cyose kitakuva ku muri runo rugo, ndakeneye kukubwa neza, ndakeneye ko imbaraga zawe zikikuza urugo kugira ngo Mana ngo iterambere rikomeze kuba hano mu rugo rwanje, ibintu bikomeze kumera neza mu izina rya Yesu. Ndagushima Data, ndagushima ko ugukiza waduhaye, ndagushima ko waremye Burundi, ndagushima ko waremye Burundi ukaburemera ahantu heza cyane, ukaduhugisha ukatubwira ati Burundi ni bubeho kandi bubeho umutima wa Afrika. Turabigushima Data, ndabigushimire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatuye kugira ngo umugisha wawe utembe muri kino gihugu, umugisha uva mu ijoro utembe muri kino gihugu, reka ibyo wasezeranye ku gihugu cyacu bibe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo mu izina rya Yesu Kristo ivyo wavuze ko bibe ndagushimiye data asante mu izina rya Yesu amen we nibiki vre Nibiki? uze kumbuza gusenga kweli Ariko aho ni bampinduriye. Wako wahindutse gose nibiki? uzi ko unkuye mu mbaraga nari muri connection nziza n'Imana yanje ariko urabona ibintu Wowe wajyemye tuvuganye gute? Wambwiye ngo urarushe ngo ninkure kuryame ngo tuzovugana mu gatondo. Ubu ni saa 9 z'ijoro. Wavyutse aho kuza unyiteho uca wizira gusenga. nyene ihangane kuko iminsi Imana yari mini myinshi ejo no munsi hijaje no munsi turacari kumwe none ndeka kuvugana n'Imana kubera ivyo urukomeza kuncanga. Ndiko ndakora bajyomye ngo barampinduriye. None gusenga birakubuza kwita ku nshingano zawe nk'umugabo. Wibaza ko Imana yanzanye ngaho kugira ngo mbishurwe ryawe mu nzu yawe? Yanzanye ngaho kugira ngo umbere umugabo nkubere umugore. ya Imana niyo yambere Imana ni byose Nari Imana niyo yakuremye niyo yandemye kandi nivyo byose uvuga niyo yabiremye none tubirutisha Imana Urumva Imana yanzanye ngaho kugira ngo mbishurwe ryawe. Oya shiri oya yapfuye mu kigenda. Shiri hakugerageza sivyo. ndagusabye Nani wasinze none reka shiri muri saa 9. okay genda ndacavugana n'Imana ndagusabye genda ndacavugana n'Imana sivyo genda mbise bandanye senge ni mwanya mwiza n'Imana yanje sivyo ndagusabye genda reka kurogota ku Mana Nakwiriye kwigirisha. reka kurogota ku Mana Imana ntishobora kwihanganira ibintu nk'ibi sivyo Imana ishobora kwihanganira kuba umugore wari karakubwira ko gukeneye. Naco ni icyaha Imana iracana. Shiri sawa ndaho reka nayo mari bihiya yawe. iminsi Imana yaremye ntiheze nejo n'umunsi abana bazima toka shetani ariko nanje umengo noge nikumewe na jenda mukeneye kamaze bugana n'Imana ariko ivyo yabikeneye mu izina rya Yesu Kristo Mana ugira neza ndagushimiye ko ubikoze kabagiye Mana kumubane natwe Mana ndasabye imbaraga zawe kugira ngo zize muri runo rugo ubushobozi bw'ijuru bumanuke muri runo rugo Kweki waje kumbuza gusenga Ziko bya bintu Imana ibyankurunuka ndiko ndavugana n'Imana ntabwo cyose kunshira nk'ubyo byambabaje kandi ndazi n'Imana byayibabaje None Imana niyo se yakumpaye. Kweki no dakoresha ingaro ujejwe. Bambwiye mu ijoro tugiye kuryama ngo ndindire uvyutse. Ndarindira uvyutse uca bigira gusenga. Umva byari kureka kumbabaza. ariko wari kwihangana nkabanza nkasenga hama ukaraba ko ntagaruka Nihanganye rero waneka kuntwara umwanya wese nihanganye. sawa Nyene telefone se nikaramagara Allo pasteur ashimwe cyane je niho nari nkijyama ubunyene mpejeje gusenga sa umugwayi
nta kundi reka nze nkuru umurimo w'Imana twahamagariwe. Allo? Umviriza pasiteri. Ntaza. Ayo madayimoni nawe genda ugwana. Mbega ataraza gukizwa ntiwari ujya kubasengera wenyene. Utabonye Karora madayimoni ntiyova mu bantu. Ntaza kandi uvyumve neza kataza. Ndavyanse. Karori ntuva. Reka ngende gukora umurimo w'Imana. Karori nabikubwiye neza kutapfa ngaha. Ejo mwijira warambwiye ngo nihangane. Nkubwiye ko ndagukeneye ntiwambwiye ngo ndindire ubanze uruhuke. Nkarindira ukaryama ngo mpaka uvyutse. Uvyutse wakoze iki? Sinagusanze muri sawe uri kurasenga. Uyu munsi rero ntuva mpaka bukeye. Nanjye rega mpagaciro kanje nk'umugore. Ubwo muyobwa ugufata amadayimoni bari yo hagaciro gusumba jewe. Ntuva ngaha. Abo madayimoni arashaka bica. Nimba ni cyacu kukubuza gusenga. Uyu munsi ndemera cyemange. Ntuva mpaka ejo mu gatondo. Amadayimoni arashaka umwanya. Ana, tumaze iminsi dushwana kumva zo kutumvikana nje nawe. Mara ngo ndakuvira mu buzima sindakumenyere, mara nkore ico nshaka ngo ndi umuntu akuze ngo kugushingano z'umugabo. Nanje nk'umugabo nakoze igikenewe. Ubwo nakoze ico wansavye warihananuye muhira uraza uransaba imbabazi. Ariko mu mbabazi wansavye hari amajambo amwe amwe wakoresheje nanje nkumva ko ariyo. Nimba utibagira warambwiye yuko ata muntu yo focusinga ku bintu byahise, ariko kugeza isaha narakubabariye dusubira mu rukundo. Ariko no munsi hongeye hitayemo iyindi ntambamye mu rukundo rwanje nawe. Aho kuyumvira ukore nka rya jambo wambwiye ucubiha umwanya munini ko byo nafata nabi wawe. Uri umuntu ndabitahura kandi nanje ndi umuntu nibyo. Ibyo warakoze warutegerezwa kubikora kuko wari ufise ishavu, ariko nshaka umwanya wo kuyaga nawe. Ariko umwanya nawe uguhaye. Ntushobora kwimvira yuko ujya mukobwa ariko arambeshera. Ariko arakubeshera cyane. Ariko warabonye ko ndi ikicucu. Gute umukobwa yo kwitora akaza kukwegeka kinda akarinda yivyara n'umwana akavuga. We niwe wabonye igitangaza c'umuhungu baza kukwegeka kinda canke bakakwagiriza ibintu utakoze. Ana. Sawa, sikuvuga ko ataho twahuriye. Ariko mubwiza ukuri ibyanje n'ujya mukobwa ni ibintu birebire cyane, bisaba abantu bicaye, bisaba n'umwanya munini. Ni birebire. Nanje uyu munsi umwanya nawe uguhaye. Umbwire ukuri kose uzi atana ko mukuyemo. Ana, sinzi ko wibuka neza. Iyaba wibuka tukiri muhira ruguru imyaka yaciye n'umunsi wa nyuma nkubona. Naciye muri byinshi. Ubwo Dani yaniga niwo munsi wa nyuma wangiye mu maso yanje. Mbaho ntazi yuri. Nahuye na byinshi, nca mu bintu byinshi, no mw'ibyo bintu byinshi nujya ari mu bantu twahuye.
imyaka si mike si mike. Kuri ibyo rero sinarinzi yuri kandi nawe ntiwari uzi yondi. Bisobanura ko abantu mu gihe batari kumwe umwe wese aca mu buzima bwiwe kandi atazi umwe wese ntamenye iby'uwundi arimo. Ujya mukobwa ubuzima bwose naciye ngo je twarakundanye, ariko ndakugije ukuri n'imbere y'Imana ujya mukobwa sinigeze ndamwiyumvamo, nta nubwo nigeze ndamukunda no munsi warimo, ahubwo kugira tunahure ni kumva z'ubuzima nari mbayemo. No mu kugira mpure nawe njewe ngo byitwe yuko basi twajyamye ahantu hamwe ni kumva naho nyene y'ubuzima nari mbayemo. Ariko ibyo ndiko ndakubaza nturi kurabishurako byerekeranye n'ujya mwana kutabivugako kandi ari byo nkeneye kumenya. Hoho ni gute umukobwa yo nagumye ndakubwira ni gute umukobwa yo kwitora akaza kukwagiriza inda ataho mwahuriye biswe ko mutigeze muryamana. Ana ndagusabye nyumva, ndazi neza kundi kandi uranzi neza icyambere na mbere je ndagukunda sibyo. Ibyo ukora byose ico kintu gihe kibanza cambere, ibyo umwana nabyo ndakubwije ukuri je ujya mwana subi wanje, kandi kubona naryamanye nawe nta nubwo novuga ati ngo naryamanye nawe ngo kubera ko ndamukunda, bisobanura yuko nasafashe ku ngufu. Ariko mwararyamanye mwararyamanye murabikora murabyara gushikaho umwana mvuka. Mwana so wanje ana mbabarira please Iva je narihanganye nabaye umuzimu nkora ikintu cyose kibi kubera wewe. Muhira hari ico narimbutse ariko byose warabirengeye. Narihanganye nzigama ubuntu bw'iwanje kugira nzobugushikiriza igihe kigeze, ariko wewe wagendanye n'abakobwa barenga 4 bose byose wansigurira ibintu bitandukanye, ariko ubu hageze yaho uvyara n'umwana yiva. Please ntabwo je nagibyaranye n'ukuri nawe cyose nabyaranye nawe ndagusabye mbabaye. Umviriza ibyo wansiguriye byose nabyumvise, ariko je siniteguye kurera umwana atari kwanje, sinkeneye gucumura. Ikindi naco wewe uraza umugore icarico, je nta mugabo nzi, nkeneye umugabo atarabonana n'umugore na rimwe, hama nanje nkamubera umugore nkamubera ikado Imana yamuteguriye. Simbona ibyo ndimo jewe. Cyo nakubwira genda urere umuryango wawe na famiye yawe, n'urya mwana aracari mutakenye abavyeyi. Je ni turi kumwe kandi unkure mu mutwe wawe. Muhira baragumye. Muhira ni sawa. Mu ncamake ndashimana yampaye umugore nyine muzima, ibintu byose ni sawa. Ni byiza cyane. Ibyo ni by'Imana ibigomba, iyo bameze neza nibyo byiza. Tunashaka kukubaza nabo batuyari nk'abakozi b'Imana mwitunze, twebwe nyene urabona ko turi babiri koko mu rugo n'amahoro. Nakubwiye ko ari amahoro. Twe n'amahoro kabisa. Nawe nashaka gituma mbona umengo bisa madida. Ndashaka umbiza ukuri nimba ari nk'akabazo gahari tukamenye kugira ngo tumenye urusengera atagahari naho kibaho, ariko ari impamvu ngoma no bikintu kinzurika kukubaza uko nyene n'amahoro. Nukuri je n'amahoro muhira, ndashima Imana kumufasha. Imana yampaye tumeze neza cyane. Yego urazi impamvu wenda kubwiye gutyo, ejo uribuka ko naguhamagaye kugira tugende gusengera umukozi w'Imana. Numvise ubukari budasanzwe ku mugore wawe, yakwatse telefone ahita kubuza, numva ariko aravuganisha vuba. Zico yavuze nacumvise kuko yareka kwanyira koko kweri n'amahoro. nibyo koko umukozi w'Imana, ibibazo byo ntibibura muhira, ariko nyine nabikunyegeje ko si byiza ko
tuguma tugenda tuvuga ibintu byo mu nzu bitagenda neza byose tubivuga ariko ko bimbajije no kubera wavyumvise nyene kuri telefone umucamake harimo akabazo gatoya akabazo gatoya no kwita gatoya canke ugasanga ari na kanini kubera ko uribuka igihe mva ngaha umbwira yuko noreka kubandanya urugendo ko mfise nshobora gupfa ibintu vyinshi ngo ko nawe mukozi w'Imana naratashe ndabimubwira hama hari ukuntu yavyakiriye nyene bitari neza nyene aravuga ati warusanzwe uri umukozi w'Imana ibyo bindi uvuga sindabitahura hama byari naho urazi ko twari mu murimo w'Imana mu gikorane hama ntahandushe ndushe ngera muhira nshika nduhuka shitse nduhutse yaraje arambwira ko ngo noreka kuryama ngo nawe ngo arankeneye ngo ntegerezwa ngo kumwitaho nkuko nitaho ishengero ngo nawe nkamwitaho je biranshaka ndiyombirane uyu mugore ashaka kwika adashobora kubona yuko ndushe mfise ibikorwa byinshi kuri eglise kaguma mbwira ngo arankeneye birambabaje nyene ndamwiyama ndaryama njyane gato agatiro kaje buke agumaza nkoma mbuza amahoro nabyutse nyene ndamushwana yavuga ati mbabarira amahoro gusa ugumye mvuruga n'urushinga ruguha hama nabarambwira ati jewe kuguma wumbwira ngo witaho ishengero je utanyitaho naco bimaze kubera ko jewe byanzanye sukuza kuryama gusa ivyo je numva ivyo wapi nawe ndagukeneye wewe nk'umugabo wanje amaze kubimbarira naramwiyamye nyene ndaryama arantahura hanyuma mwijoro nka saa 9 z'ijoro narabyutse nje gusenga umutwaro gusengera igihugu gusengera urugo gusengera ishengero nene nkuko ubiza abakozi b'Imana tutereza gusenga ndiko ndasenga cyane numva araje nanone kandi muri salo arambuza amahoro aza nciramwo aranka ko mbandanya n'amasengesho arambuza amahoro pe hama ndaheza amasengesho tuvuganye arambwira ati ibyo byose uzana byo gusenga byampuye mu byo ntibikora ntariko ndakuronka jewe sinaje kuryama gusa hari ibindi byanzanye ndakeneye ko ntunganiriza nk'umugabo wanje atari uko jewe ibyo by'upasiteri kurazana wapi mucamake ku murimo w'Imana mfise nivuga ko Satani atangiye kuwinjirira ntanguye kubona ibigeragezo kandi biva ku umugore hagize igihe nibaza ati mbegasha yatumwe n'ibiki n'abadayimoni ibi bintu n'ibiki bishogira igihe umudamu akanka kuntahura ndiko ndasenga Imana ivyo rero nivyo bibazo dufise ntakinyubaha kubera ko nitayeho ngishengero wese ndamwitayeho rero sinzi mukozi w'Imana ikintu mpanura muri ivyo bintu je numva ngo sindavyumva ingene umugore ashobora kuza amahoro kuko je turabana ndahari atandose no munsi neje azondonka byari ibintu bisanzwe jewe ikibazo numva mu gikomeye kandi gishobora kuzana ingaruka mbi ntabwo ushobora gukorera Imana kuko ishengero rya mbere n'urugo kandi n'amahoro ya mbere ni kuba ufise urugo rwiza ibyo ukora byose bigatera bishimere uko gusenga uvuga ni byiza impano zose ukora ni nziza ariko umwanya umugore arawukeneye kandi aragukeneye bisaba ko umanza kubaka urugo rwawe neza kugira ibindi bikorwa byose by'Imana bigende neza icyo nakubwira rero uwo kwitaho urugo cyane kuko nanze aho ubona urugo ndagwitayeho icyo bituma ubona ibikorwa by'Imana bigenda neza kurongora ni byiza ariko Pawulo we yavuze yuko uwo byoshobokera atonarongoye ariko kucanditse cera kiravuga ko kurongora ari byiza umwe wese agire wiwe mugore kandi wese wagire wiwe mugabo niyo mpamvu mvuga ngo ubaka urugo rwawe kuko nanze ngaha ndakwitayeho witayeho rero urugo ibindi byose ukora bizogenda neza mu mwanya umugore ntakurondere ngo akubure ntuze bitwaze ngo urarushi ntuze bitwaze ngo ufise ibikorwa byinshi umugore akeneye umwanya kandi urugo iyo rumeze neza ibindi byose bigenda neza niyo mpamvu numva no guha bari no munsi ntuzosubira kubona umugore ashavuye. Murakoze ku mpanuro nziza mu mpaye nibaza ko ngiye kuyikurikiza
aho ujya nomwita ndibaza bizogenda neza. aho ndanezerewe cyane kuri ibyo. Kede. Ndakwereke. Ine. Ndagutinga. Kina. Ndagutinga. Oh, 6. Kina rero. Nagutsinze. Oh ya. Yo. Urahe ruroga ngaha anyi zitose zikizwa kuca ngaha indani. 5. Okay. Piga ma biri 6. Biri 6. Mbiri 3. Moja mbili. Moja mbili 3 4 5 6. Jengia. Kina rero. Kina. Hu! Gumumbi. 3. Kina. Puff, that's nice. Nice. Ngokeza ina dawa. Wose naravuga ko batari umwana atari uwanje uyo nzogumana ibihe byose.